nje guhangayika mu duhungu kuko twebwe abajene turaza baraba mama baja muri lewi mase tukabararana muhiri wacu nka twebwe abajene turagira abagore abamama bese b'abagore b'abagabo turabaje ugasanga umunsi wa lewi mase mama aragutelefone ngo famba dusohokana umugore w'umugabo turirwa tubaje abagore b'abagabo birazwe ko abana umugabo umwe ni so umugore umwe kandi babaryosha abagore b'abagabo umukuru w'umugore w'umugabo kandi apana wa mugore kandi apana wa mugore yirirwa muhira wa mugore w'umusuperwoman ujya mugore azi yuko njewe igitenge ndacambara ku mafaranga yiwanje ntarinze kumugora umugabo cyajejwe mu nzu ni ratio gusa nje nimba mbegwa ku mafaranga yiwanje ndekwa kwa siyoni nkadadaza uduhuzu nkabegwa si ya misi mikuru dukobwa twa dutose ari udukobwa dutwara abagabo babandi yageze kuri lewi mase ngo bagiye gufeta lewi mase ugasanga ari kumutwenzi kiparatura ngo lewi mase kirwa gatwara ubugabo bw'abandi kirwa gasambana kirwa gashurashura kirwa gukura mada kirwa kereka abandi bakobwa imiti yo gukura mada kakafata lewi mase isi misi yanyu nima mushaka iyo misi y'abantu bakura mada bazobapangira imisi yanyu ari umunsi yo gukura mada aba ari umunsi wo gutwara abagabo babandi s'il vous plaît abakobwa munzi yuko mutari ko bagabo uyu munsi nubaraba ibyo turabyiyamirije agakobwa tuzohura nako kumutwenca muri gera canga ahantu hose ko bafata lewi mase katari ku mugabo canga agakobwa kabi wabo tuzoga kubita inkoni lewi mase guys meze gute muri bien muri fresh jemeze neza kabisa ndashimana rero uno munsi twaramutse tuvuga ati reka twicare twigishanye ibintu bimwe nabiriya ikimenyamenya n'umunsi muza makungu wahariwe abakenyezi n'umunsi w'abakenyezi mu bisanzwe ariko hari abantu benshi batawutahura ari abakenyezi benshi batawutahura urumva rero Jenny twakoresha umwanya witwa Famba twebwe Daisha muri uno mwanya Daisha witwa Aisha bisanzwe macucu uno mwanya ariko agasusu rero guys twebwe mu bisanzwe turaba aba influencer b'abarundi aba influencer mu bantu badatahura ico gifaransa n'abantu bajejwe gukundisha ikintu abantu twe dufise imbuga zikurikiranwa dufise ibintu twakoze abantu badukundiye Famba n'umukomedie kandi amaze gukina komedi nyinshi cyane mu byumve amaze gukina komedi nyinshi cyane mu myaka myinshi amaze n'imyaka myinshi jewe ndi umupromoter w'umurundi maze gukora ibiganiro byinshi cyane maze gukora ibiganiro mu byumve guys maze gukora ibiganiro byinshi ku buryo hariho nka TV ifise itarakora ibiganiro je maze gukora gaye ninde rero uno munsi nimba turi ngaha Famba yambaye uku jewe nambaye uku ari kugenda kwa mama wigire icyo mokere igire kwa mama Imana ikwakire rero guys mu bisanzwe ingene ibintu bimeze twe dushaka twigishanye kuba mama Jesse ndi umumama Famba ntabwo ari umumama ariko tugerageza kujya mu iyo shusho turiyambika ishusho itume mutahura ikintu vuba yego mu bitahure akiri kare rero niyo mpamvu Famba ari mu ishusho y'abakenyezi ibi bintu kwanza Famba je ndabizi nyine nawe ngene byambaye bya we nibiki byakugoye nkose guri umuntu yubira bakavuga ati suja mari bivaraye tumbona bivaraye kwanza mbere na mbere izi ni nyambaro za Afrika umunyafrika wese turanga abasauziya abakongomani abarundi bakunda kwambara inyambaro bazita nibitenge niyo nyambaro naho ja mu burayi uyamba bavuga ubu n'umunyafrika so niyo nyambaro kenshi muri kuri no munsi wa lewi mase abakenyezi bose bambara kugira bagaragaze ubwiza bwa Afrika ibi ni bimwe mu karanga ka Afrika ibitenge abagabo nabo n'amabaze bitandukanye so impamvu akwanza bambara ibi ni kugaragaza kwanza ubwiza bwa Afrika cange imico ya Afrika imico yacu hanyuma kuba nambaye uku navyo vyangoye kuko nje nishize mu shusho itari yiwanje ariko nagerageje kugira ndabe mbe abagore babayeho gute kimwe cyo guhema ndiko hema bikanka aharapanye cyane ingu
harabanye cyane ku buryo ndiko mpema bikanga so izi ni ingaruka ibi ni ibintu vyerekana ko aba mama ari ibintu bacamwo bigoye nko kwambara ibihuzu nk'ibi bakamara umunsi wose asinotera n'intambwe no mpamvu naho barasha ahantu gasanga umupapa niwe yiruka cyane kuruta umugore nitworandira kuri ibi cyane gusa kimwe cyo objectif twashatse guhanura bajya abagore baja muri le 8 mars ugasanga umugore afise umugabo afise famille afise abana atunze agasezera umugabo agiye muri le 8 mars ijoro ryose akarimara ari mu nzoga ari mu bubare ari mu bandi bagabo ngo nisiku yango akijajara umufatire akijajara akibagira yuko aho atahaza gutaha mu rugo rw'umugabo so aha rero tugira duhanura abamama abafise izo ngeso abakenyeza bafise izo ngeso le 8 mars simbi kuko hari imisi mikuru itandukanye ari imisi mikuru y'abapede irabaho ari imisi mikuru barasku yabo bye sijuye gusanza nabo nabagiregiyo hanze ahantu uzi ko twabyansije ari imisi mikuru yo kwibuka abahoze mu rugamba ari imisi mikuru ya independence y'igihugu ari imisi mikuru yo kwibuka bajya batama bacu bagwani Burundi ba incungu z'u Burundi bagwa gasore nabandi buri munsi abaye mukuru uwo umunsi mukuru w'abakenyezi kwerekana yuko kandi umunsi mukuru wabo bwabukobwa ari ubukobwa usanga bwo muri cité umaze kuvyara iwabo ngo nabo buraserebuye ngo umunsi ukora le 8 mars usanga gakobwa kashazalia kwabo minga yo kanenda ngo le 8 mars umunsi mukuru w'abakenyezi umunsi mukuru w'umugore w'umugabo kandi apana wa mugore kandi apana wa mugore yirwa muhira wa mugore w'umusuperwoman ujya mugore azi yuko njewe igitenge ndacambara ku mafaranga yiwanje ntarinze kumugora umugabo cyajejwe mu nzu ni ratio gusa nje nimba mbegwa ku mafaranga yiwanje ndekwa kwa siyone nkadadaza uduhuzu nkabego si ya misi mikuru dukobwa twa dutose ari udukobwa dukora abagabo babandi hageze kuri le 8 mars ngo bagiye kufetera le 8 mars ugasanga ari ku mutwenzi kiparatura ngo le 8 mars kirwa gatwara ubugabo bw'abandi kirwa gasambana kirwa gashurashura kirwa gukura mada kirwa kereka abandi bakobwa imiti yo gukura mada kako afatara le 8 mars isi misi yanyu nima mushaka iyo misi y'abantu bakura mada bazobapangira imisi yanyu ari umunsi yo gukura mada aba ari umunsi wo gutora abagabo babandi s'il vous plaît abakobwa munzi yuko mutari ku bagabo uyu munsi nubaraba ibyo turabyiyamirije agakobwa tuzohura nako kumutwenca muri gera canga hano hose ko bafatara le 8 mars katari ku mugabo canga agakobwa kabi wabo tuzoga kubita inkoni uno munsi waba mama biyubashe ugasanga umama wanje akafatara le 8 mars nakana kimyaka 18 ko kana fitire 8 mars kana wakana ndakakuye muri ghetto kari kumwe na mama ho bice ngo le 8 mars akose kagaye nakamara maza ndakenda mama nubuvuga nabandi FAMBA rero nabandi bakobwa abandi ba mama abo bakenyezi nyene apana ubwo bukobwa abakenyezi usanga uyu munsi bawitiranya cyafata yuko umengo n'umunsi wo kudakora n'ikintu na kimwe mu nzu ngo babwire ivyo bintu sivyo kuko le 8 mars nagwe vuga ati ngo lewe kuto gukora cyangwa lewe kuto gusazira umupapa ahubwo abantu bananirwa gutahura yuko ile 8 mars cyo bisigo le 8 mars ni umunsi mukuru w'abakenyezi bisigura yuko ni munsi mukuru w'umukenyezi kwerekana ubukenyezi bwiwe nimba hora sasira umugabo igitanda uno munsi agisase neza yerekana umugabo yuko numumama uko ni ikintu kiba rimwe mu mwaka ari gihe umugore yijajara akabaho umwaka wose atitaho umugore ugasanga ingo ari umugabo atanga asanga inzu ni sasye cyangwa umumama ni yatese neza cyangwa bitagenda neza uno munsi uba werekana yuko umugore akarusho k'imisi yose nimba ari le 8 mars ni umunsi w'umugore kwirwa mu nzu yereka umugabo mahaba yereka umugabo urukundo abana kabitaho nimba ari ikintu kitameze neza mu rugo agatunganya mu rugo nimba atashashe neza agasasa neza nimba mu rupango ari ibintu biri desorde vyase vyameza agakubura akaboneka ko ari umugore mu nzu kandi umunsi wa le 8 mars si umunsi w'abagabo kuja gukora ku kazi ni umunsi wo kwirwa mu rugo n'abagabo barabe ukuntu abamama babayeho ni umunsi umumama yerekana agaciro kiwe cyangwa ivyacamo kugira yitwa umumama si umunsi wovuga ati ngo umugabo ngo yirirwa ateka ngo njewe nje kuhangayika mu bubare si umunsi wovuga ati ngo umugabo yirirwa asasa ngo nje guhangayika mu duhungu kuko twebwe abajene turaza baraba mama baja muri le 8 mars tukabararana muhiri wacu nkatwe abajene turagira abagore abamama besi b'abagore b'abagabo turabajya ugasanga umunsi wa le 8 mars umumama aragutelefone ngo FAMBA dusohokana umugore w'umugabo turirwa tubajya abagore b'abagabo birazwe ko abana umugabo umwe ni so umugore umwe kandi babaryosha abagore b'abagabo si umunsi rero kwereka uburaya bwawe ni umunsi wo guhagarara ukaba icitegerezo ku bandi bakobwa bakaja kuborerwa ngo ni furaha ninde handise yuko umunezero w'umuntu nukunywa inzoga
none uwo munsi ni wofata akaba ari umunsi uvuga ati ema nimba umunsi imisi yose umwaka uraheze papa umugabo wanje nahora ndamuhaka hamwe ukavuga utuno munsi turiugarana mu nzu twivumbaguranire mu nzu ndamwereke yuko ndyoshe sawa akaba ari umunsi ukare ku mugabo ko byose bishoboka ça va bien apana ari umunsi uvuga ati ngo nje kugira ndyoge nje kunywa ibiyoga no muze mureka kwitiranya uyu munsi nimwe mutesha agaciro uwo munsi wa Lewi Mars ni mwiza vraiment no munsi mwiza werekana umuma no munsi umumama yicara akavuga ati ndima mfise abana batanu nibuka kababaro naciyemwo nibuka cyagisye naronse kwa muganga nibuke ya mezi 9 natwe aba bana mfise abana batanu harura mezi 9 na mezi anga n'imyaka inga no munsi wo kwicara kuvuga yuko bana nje naravuye kure naraciye mu biwadolesa aho ngeze ndi ku mugabo reka ntuze kweri uno munsi wo gutahuza umumama icyarico canke no munsi wo gutahuza mama niki so munsi wo kuja mu bubare turavyiyamirije kandi turavyanse niyo mpamvu rero twebwe ivyo tugerageza vyose nimba ya majambo wayumvise uratahura guys niyo mpamvu twe tugerageza tukabereka izo image kugira bitahurike hari abantu benshi batuvuze fo ujya munsi wa Saint Valentin buryo ujya munsi wa Saint Valentin no hari icuvuza ariko no munsi reka tuvuge kuno munsi wa Lewi Mars kuri Saint Valentin wabuze akanya ko batahuza Saint Valentin cyarico gusa turacariho na programme yo gufa dufise ego natene cyane je ndibaza nta bindi tworenzako gusa umukenyezi ahari yumvise ikiganiro yubahwe cyane kandi umukenyezi wose arizi ko ari superwoman amaze kubona ikiganiro ntagenda atagize commentaire agihe nabagenzi abereke yuko umusore w'imase link uhereze mugenza wa tirabo umunsi mu wacu ubahwe aba babasazi bacu badukoreye umunsi aba superwoman aho bari hose ariho umumama abayeho ubuzima bwiwe atazi gusa amafaranga umuhungu uyo mama hari hose arakwiye gucelebra Lewi Mars ari umudada mama badandaza imyembe bajya badandaza amavoka imyembe bagenda bavuga zavoka abo mama niwe bakwiye gucelebura uyu munsi aho bari hose buba hari aba mama bagenda muri Dar es Salaam bakarangura uduhuzu bakazana ngako asiyone bakagurisha bakaronka igihumbi bubaho cyane uno munsi wabo apana bwabo kobwa mama bakora amabanki araba mama bakora amabanki biriko biruka abapolisi biriko babiruka ko bajya bubaho cyane uno munsi wabo kabisa imana so munsi wa bwabo kobwa kazi geto ngagaterina kakambira FAMBA reka twikure kakaja kuyikura atukashija gucelebra Lewi Mars so munsi wa mukobwa afise abahungu batanu oyaye sumunsi wo kuburirwa guys ndabakunda cyane guys acha tubati hapa imana ibahezagire tu bibaza byinshi mwabonye bye bye okay